muhire kuri Kenya Football Sport Club TV na Mungu wanyu kuri Kenya Football Sport Club TV. Tuhafite breaking news. Darco ikipe ya Per Football Club Yarukanye umutoza wayo Darco habura imikino 3 kugira ngo shampiyona irangire. Ngo aba musimbuye ni Ndoli na Bizimana Didier na Ngabo Robert. Niwe wakoresheje imyitozo yo kuri wa kabiri. Darco yari amezi 11 mu ikipe ya Per Football Club, yahejeje igikombe cy'amahoro, yahejeje n'igikombe cy'intwari, ageza kuri finale Sekavaga Kagame Cup, ageza round ya kabiri muri CAF Champions League, asezerwa na Pyramid, ayisiza ikipe ya Per Football Club ku mwanya wa kabiri, irusha inota rimwe n'ikipe ya Rayon Sport. Niyo makuru twatufitiye yari Mungu wanyu kuri Kenya Football Sport Club TV. Mukora like and subscribe dusubire ku munsi wacu tubagezaho amakuru ya sport. Ciao.